DFTV. Tunda juhudi. Bakunzi ba DFTV amahoro y'Imana bane namwe aho muri hose cyagano cyanyu nyine mukunda ni Hit Stars News mukaba muri kuri mic ni El Pacifico King hama kuri kamera ni Size 96 Logic Jamal LG atari Samsung aha rero twaje kuri ETS Kamenge tukaba twahasanze umuririmbyi wa kera cyane yarimba vakera umuririmbyi nawe sundi muraza kumubona sinda kumubabwira maza kumwibonera mwebwe nyene ahubwo reka tumusange ahari twumve icyo tubwira tumubaze kuvyerekeye umuziki wiwe wa kera nija rimwe ubunye ko tutamwumva eske azogaruka canke se yabihebemwo burundu karibu mwabonye ko bisanzwe tusanze umuririmbyi ariko agira yubaka nimbari stage nimbari akora ibiki ngaha anye sinzi ikintu yarimwo ngaha anye reka tumwegere twumve ivyo arimwo twumve byinshi kuvyerekeye we. Welcome bro. Some Overmix. Yes. Inakuaje boss? Salama. Kwema lakini. Safi. Ko bien. Niko sawa. Man tugusanze hano none hano uri mu biki? Je ndi ku kazi nyene kamisi yose sanzwe nkora. Hajya akazi kamisi yose kawe nakahanye. Ego. Niko nkunda gukora cyane mu muziki tukawujyamo ko dufise umwanya. Okay, none ngahanye mbona umengo hari ibintu byinshi none ngahanye warujeje. Jewe sinzi icyo njejwe ngangejwe ibi bitari bike muri sound mu matara eka no muri podium ndibatsa ego. Some Overmix. Impamvu je nje kurondera nuko wewe turakoze kuva kera cyane mu muziki ndundi. Kuva kera cyane gose warakoze birashimwa warakoze amahit. Ariko rero ndashaka kubaza ikibazo. Kwanza twagomba tubwire gatoya aho umugenzi wo mwakunda gusohora indirimbo cyane gose yitwa Yakubino ahari. Yakubino ntari hagufi ari mu gihugu cy'Ubuganda. Ego. Gihugu cy'Ubuganda. Ni yari. None muhora muganira. Turaganira umugenzi nyene ubugenzi nibushobora guhera ujya namufata nk'umufrere wanje. Okay. None Some Overmix. Kwanza tubwire kwanza amazina yawe y'ukuri naya. Eske ho kwanza ufise ubwene gihugu bw'Uburundi kumenga umuntu akoravye mengo ntusa nabantu bo ngaha anye braza. Twebwe turi ibi inchange kujya musanzwe muvyita abadimudimu. Ico ntaw hakana karanga kiwe hanyuma mugabo ndafise ubwene gihugu kuva 2005 niho twaronka ubwene gihugu bw'Uburundi tubuhawe na nyakwigenderanye n'icubahiro President Nkurunziza. Wow. Okay. None Some Overmix. Ndashaka kubaza none kubera iki wagiye akagirire kubera iki wahoze eske nibimeze gute wabonye yuko atakirimwo muziki twitamo kwigira mu bintu umenga byo kwinjiriza amahera menshi gusumba muziki. Oya sikuvuga ko mugabo umuntu wese arafise ihangiro giwe umuziki je ndarepeta cyane ndafise na orchestre washaka ndarepeta gose mugasi kuvuga yuko ngo nagiye akagire canke iki iyo ni secret wanje. Basi twitege yuko giye ugaruka naho nagiye wagiye umuziki ari kumaza igihe kirekire udasohora umuziki none bimeze gute ntuzosubira gusohora indirimbo kuko duheruka gukora amahit cyane kuva kera zakira dodora indirimbo ya hitinze gushika runo munsi naravye no kuri YouTube kuri YouTube yundi muntu nasanze ifise ama views de 174,000 zirenga urumva ko ari indirimbo yakuze bidasanzwe kandi hari na kera imaze 13 kuri YouTube ko iyo muntu nabiravye none ariko none twitege yuko uzogaruka umuziki canke bizogenda gute canke bimeze gute gahunda yawe ivyerekeye umuziki uyipanze gute? Je umuziki burya ni ikintu cihangiro kinini umuziki utegezwa kugira amapiriye manini hanyuma igituma nabanje kugira pause nuko nariko nditegurira gushika kure umuziki singarukire hajya nagarukiye ndengane kuko naraserukiye igihugu kenshi mu bihugu byinshi bitandukanye naragiye kuri podium zimwe n'abastare bakomeye cyane nka Alpha Blondy, Lucky Dube, Dandy Winston, Sean Paul, Manu Dibangu abantu eka
narahonyuye hamwe n'abasitari benshi batandukanye vraiment. None okay, umaze guhonyura kuri izo stages kumakomeye kuki none uvuze yuko wagombye kugira ngo uzobanze witaze kuko hajya ngo umuntu yashaka gusimba kurabanza gusura inyuma hamakitaza. None urabona yuko ivyo waronderaga indoto zawe ubu uri kurazishika ku buryo yuko vuba bwango twozokubona mu muziki? Nibaza yuko ziri loading nka 80%. Ego kuko yuko mu mwaka uza cyangwa no mwaka nyine tubona umuziki wawe. Ico no kubwira coco sinzi sinokubwira isango exact mugabo je nubundi muri studio washaka ntayo ndakubwiye gusa kubera mwebwe muca mutangura. Oya abakunzi b'umuziki bakeneye kumva uri muri studio yahe oya kwamiri oya sishaka kukubwira kwa Koli oya sishaka kukubwira urukorera studio yiwanje ndiko nkoreramo ntayo nakubwira kandi ntiri hagufi. Tuvuge yuko uri gukora indirimbo online umva online nubu ndidiriye kusubira kubandanya inzira nizadukundira zikugururwa inzira nizakunda zikugururwa je ndibaza yuko zoca nja kubandanya kuko uribuka dernièrement igihe indirimbo mperuka kuririmba yitwa kwa yoba ari ya nyuma ni indirimbo yitwa Tera bitanu. Rero iyo ndirimbo urazi ko nari maze gukorera muri Kiruru 9 kuva ku mufunga kiwani narakamatitse. Rero nibaza yuko ivyo mba nshaka n'umudiho wanje n'ivyo nshaka ndabikorana n'abantu nemera bakuze mu muziki. Sikuvuga ngo bakuze ngo mu myaka canke iki, bakuze mu muziki. Ego umbo ugendera ku myaka n'ugendera kuri experience kuko hari gihe umuntu ashobora kuba amaze imyaka myinshi mu kintu mugata experience ayifisemo nundaza rimwe na rimwe gahita gira experience irenze ujya muntu wake. Oya ivyo sindavyibaza cyane kuko yaba ivyo muvuga ngo speed y'imyaka ari byo mwisunga umuziki twe twarawujabukanye muga abubu ntibariko barawujabukana. Naka duhitandukanire hagati y'umuziki wa kera n'umuziki ubu no kubwira umuririmbyi w'umurundi basi muri aba bashasha ariko aratumwa ko hanze kuririmba agakora ikintu bita concert. Apana vya bindi uja mu kabare ko umuntu hariya ukaca wumva ngo wakoze concert ngo yajabutse. Mbwira uwo mustare umwe mugabo twebwe twaragiye ku mascene international nka Fespaco African Winners muri Guinea. Irumva ukabona umuntu wakuze wumva ukava kuri stage agaca undi muntu nawe akajya kuri stage ariko ubu sinumva ko umuziki kweri woba wateye imbere ahubwo hateye imbere technology mugabo umuziki ntukiri ndundi kuko iyo unashitse hanze kenshi urumva bakubwira ngo iyi ni copy ya naka. Sesi nibaza rero utegezwa uri umurundi tegezwa kuririmba nk'uko uri umurundi. Tuvuye ko abarimvyi b'ubunyi bose batera amakopi. Simvuze bose mugabo abo muvuga ko bari hit uca wumva babikuye ahandi. Bakunzi ba DFTV 257 ahandi kumwe na some Overmix umuntu w'amahiti menshi kuva kera araje ndibuka nagiye kora abasho yiwe ahantu haraho hitwa kuri Stella Matutina. Yaranezereje birenze kiradodore yari kiri kuri hit reka sivyo kuvuga. So none bro ndashaka kubaza gatoya gatoya mu ndindire nibakurabire muri mari hajya. Ego okay ntaco turabandanye nta kibazo. Okay watubwiye neza yuko umuziki ndundi ubu ataci kimwe no wakera ariyo waruteye imbere kuko mwarasohoka hanze mwarakora ibiteramo mpuzamakungu mugahura n'abarimvyi mpuzamakungu ko waruteye imbere cyane mugabo wari mwakanovera ndundi. Hanyuma gusa ibikoresho nivyo tutari dufise nk'ivyajubu. Ubu mushobora kuvuga yuko vyateye imbere kuko nk'ibi nabibona mu bindi bihugu ubibonye ngaha ubu birahari ivyari ivyo twarondera cyane mu studio binakomakomeye ubu birahari mu Burundi. Rero bica bintangaza ingene ivyo tutari dufise twebwe twashobora gusohoka muga abubu bakaba bafise ivyo byose ntibasohoke.
none bro come back bro nimugaruke none muziki mwebwe mumvise turi muri downloading 80% sinobahisha Imana ni yantize ubuzima bien sûr ko Imana ni ibikora vyose hajya okay sawa turavyumva hajya anye some Overmix arubatse ego narubatse hanyuma kubera ubuzima niki ntituri hafi na hafi kandi ndafise n'abana ego ndafise abana kandi bakuze ko nuwambere araronka diplome uyu mwaka mugana nivyo no vyemeza koko ndibuka naza kuraba nkiri umwana muto yambona nawe kabisa uri umuntu umusaza akomeye cyane vraiment ndavyibuka cyane ko sivyo sinobiharira okay nukuri kose ndagushimiye cyane kuri kana kanyamaye mbwa gusa ndashaka kumenya neza niba koko kiza uduha gahunda bro turabakumbuye cyangwa se hari kintu mwo kumarategura mu nk'abaririmbyi ba kera bimeze gute ego urumva hari ikintu kimwe cyaduciriyemwo ndafise umuntu turiko turavugana ari hanze kandi twakoranye na kera turiko turiyumvira kwanza ingene hoba igiteramo gikomeye cyane mu gusozera uyu mwaka cy'abaririmbyi bo muri urunganwe rw'iwacu kugira ngo nabo eka iyo bari hose dushobore kwifatikanya nabo bashobore kuza tugire scene imwe twerekane natwe ko karahanyutse none ndakunze ikibazo mu baririmbyi b'ubunye bariko barakora ubunye n'abahe baririmbyi batatu ubona yuko bakora ugashima bamari babandi nyene mugabo jewe wo no kongeramo umwe nibajya muvuza nyene bari babandi bahande nyene bavuga amazina jewe ndakunda cyane umuririmbyi yitwa MB Data ego ara dumwe murunganwe ndabona ururunganwe ndabona yuko umuntu yituma n'umuntu arafise akanovera muri we kandi arafise n'akantu kakarundi kumva yuko ati bashi rya muntu none nakubwiye batatu sino kubwira abo murungano rwanje kuko nabo hari cyabafise baracyari mu mahiti nabo abo murunganwe rero ndamukunda Satbi nkaca nkunda n'ubundi muririmbyi sindiko ndavuga aba bari hanze hariho nkabayoya hariyo reka n'abandi rero nakubwiye Satbi ndamukunda ndakunda no kumviza indirimbo ziwe MB Data ndamwemera kuko simushasha cyane mugani mushasha mugabo aragerageza gushika kwihangiro yitumye vraiment uwa gatatu nzomukubwira onde musi duhuye Some Overmix niwe twari turi kumwe hano nyine imbere yacu nyene kuri DFTV 257 niwe twari turi kumwe Some Overmix ndamusanze ngahanye kakora ibintu umutipe nsanze afise n'izindi mbega tubwire kwanza indi mpano abarundi batazi wowe uzi yuko ufise mugatari bwa kubona iko ndi nka passepartout ibintu byose ndakerageza kuvyiga kuko mu Kirundi bavuga ngo nukuvomera zose ntuzuru uzokwamakare yego hajya wo guha miliyoni njana ngo uguruze magaze canke uguruze wo guha miliyoni njana uguruze magaze canke magaze no kuguruza d'abord sino kuguruza ibijanye cyane ibiri kure y'umuziki vyoguma ari vy'umuziki mugabo ndibaza imiliyoni jana ni make cyane kugira nugurire iyo magaze aje muganya hagati ya magaze n'imagaze no kuguruza iki bakwa miliyoni jana imiliyoni jana ni vy'umuziki nyene biguma ari hahandi kuko ivy'umuziki harakenerwa ikintu bita stage hagakenerwa ama speaker hagakenerwa lighting urumva nibaza yuko kugwego tugezeko no gukora cyane kugira ngo dushike aho twifuza gushika nigiki wobwira abaririmbyi ndetse n'abanditsi muri rusangi n'abafanzi muri rusangi ko twese tugeza gushira ingufu hamugira ngo muziki w'u Burundi uve ngahuri ushika handi hano d'abord hari abo tambwiye d'abord mera kuri mwebwe aba journaliste hari ukungena umenga mwafashe ama media nk'ubwana bwa mama urumva wa undi kubera mwavuganye neza cyane muhuza ucumenga niwe wa mbere
ubundi nawe yakora neza ukagerageza ntumuhe ikibanza ciwe. Je nibaza yuko mwotangura kwanza mugafata igikorwa mukareka ubugenzi akaba ari cyo kije imbere kugira ngo ujya wundi yakoze neza bamurabire ko karorero kugira nabo bace bagira. Hanyuma abaririmbyi nabo nibitonde kwandika bareke guhuruduka kuko uraye urimvira ikintu si ngombwa uca uvuga ngo ndagiye muri studio. Ifo yuko ibaze kizomara imyaka ingahe, kizokora gute, kizoshikira bande. Umaze kwiyumvira uko ubu maze kurezona ico uri bukore. Hanyuma abafanzi cyane cyane duhereye kuba manager, kuba abafise imitahe, aba manager burya nibajya barabo muri rimvyi kenshi turakunda kuvyenda ko ngaha ukumva ngo manager wanaka ngo none ujya arafise amahera. Manager no babwira ko ari nk'umuntu adandaza ibikorwa byo muri rimvyi muga banye n'imitahe kameme bikubita gashi bamenye ko umuziki nago nyene ni rudandazwa iyo warushizemo umutaho ukwiriye kuko ushobora kwimbura. Mugabo rero cyo no bamenyesha coco nuko bofata aba babona bafise amatara bakabafata bakabashira ahantu bakagomba bakabereka bagashiramo umutahe bafata mu mugongo. Ego gufata mu mugongo burya nico gituma batabafasha. Gufata mu mugongo ni hamwe umenga urashizemo inoti irapfuiriyeyo. Mugabo nibamenye yuko ahubwo nibarangura abaririmbyi bace bamenye ingene bo bacuruza urabe yuko bitagenda neza. Sana urakoze cyane bro. Urakoze kambandanya kazi murakoze cyane. Bandanya kazi turabe yuko abana boronke icyo bafungura. Asante sana. Akonze ba DFTV mwari kumwe na El Pacifico King nko musanzwe mubizi kandi nshakira nyene Hit Stars News kuri kamera nta wundi ni wa wundi nyene size 96 LG Logic Jamal. Yes sir. DFTV. Tunda juhudi.